bamwe bavuga ati abagwara intambara batazi bagwana baburana imanza atari zabo. Iyo bishitse hakaba bivya criminalisation collective ati banaka baratumaze abanaka utarimwo wishige utari wumva umenga nawe urimo. Rero nkagira nte iciza umugwi severe kurerekana umunsi ni effectivement nkuko mwabibonye abantu kuduma ko urutoki ibyaha vyakozwe n'ababikoze abaribo. Muri ico gihe rero birafasha kugira ngo nyene umujyambwa abumwe yitukishe ntatukishe umujyango, ntatukishe ubwoko bwiwe, ntatukishe intara avukamo. Ikindi nuko iyo ukuri kugiye habona hari abantu bagomba kugukoresha mu manipulation politique. Rero nkagira nti abantu bakwiye kwigishwa ko ukuri nivyo kurababaza ari ukuri ni kumwe kandi abarundi baramaze guca muziko ni gusha kandi kumara igihe kirekire. Ikindi ngira ngo novuga ni kijanye no kwigisha les générations futures. Mwebwe abarotrete mwese murandutaje musa n'abamvya novuga ni twebwe turi muri generation ibakurikira mugabo yishwe uko namwe mwapfuye kuko byo mwaturaze nibyo mwabayemwo. Hanyuma kugira ngo dushobore gukira nuko ivyo mwatwigije tutobyigisha abana bacu. Bamwe mufise abuzukuru muri ko mubigisha iki? Ico umuvyeyi abwiye umwana arakigumana kandi ico twitiye generation zizoba nico zizoba. None rero nitwa tugomba ko turonka uburundi buri reconcilier nuko abana bacu duhera hajya kuziko tukababwira uko kuri kuvyabaye tukabigisha les valeurs z'abarundi. Erega umwe yamye avuga ati ntushobora kwireconcilier n'umuntu utireconcilier n'Imana kandi nawe utireconcilier ubwawe ko nawe urafise ibyo wiyagiriza. Rero ngira nte nduzoshobora no kuronka uburundi buri reconcilier. Abatwitanga imbere barabiciyemwo natwe gwabakurikiye turiko turabicamwe mwe twarabibonye turiko turavyumva twese dufise ibisebe dufise ibikomere. Nta udandaza ikitari kwiwe na leta nifise ububasha bwo kudandaza ikitari niho ibicumuro rero vyabaye vyinshi. Hama gacabe cyo bita crise sur crise no kuvuga des crises superposées. Superposées no kuvuga iki? Urabura 69 ukabura 65 bakakwicira 72 hakagaruka 88 hakagaruka 93 guerre civile ukabura les personnes et les biens. Mwari muzi kumangeze tumaze gutora ya mbere ko ari umuntu akubwira yuko yaguze hatari inzu mugana ko dufise ko yayicakiye hari inzu naho umuntu hayi parcelle jewe nayiguze atanzu irimo. Mais nous on a toutes les pièces de l'urbanisme kandi n'uwo muntu yishwe ariyo yaba. None umva atari haramu kudanganya ni haramu kandi ubesha ntuja mwijuru ni purgatori ntucayo ugenda direct hehe. Mwari muzi abakadre benshi b'abahutu 69 65 60 barafise abagore batutsikazi benshi. Ega abasoda baza gukwa aho batembera ku basoda biganye. Umufonctionnaire wa leta umwigisha abonye inkumi ko biganye ko bagendanye baje Musenyi baja kwiga imugera baja kwiga kuri Saint Esprit yakwa ahabonye iyo. Hanyuma iyo nkumi nayo cyashagenda gute? Yabironse umusirimu ko byavugwa mugandi twari tuzi ko azoba idayimoni ituma les beaux frères tutsi uhutu barabahijya aba beaux frères hutu tutsi ariko baricwa. Mais qu'est-ce qui se passe quand la machine de l'État est en marche pour tuer? Même le beau frère doit se taire. Tuve mu cyo bita mu gifaransa la victimisation communautaire ou la criminalisation communautaire. No kuvuga iki? Aya majambo tuvuga mabi baratumaze siyo, bajya nabicanyi siyo. Vuga Dismas ko ari umwicanyi, vuga Minani ko ari umwicanyi kubera yishe. Mugana uvuge ngo abatutsi bose nikibaho yaba abatutsi bose bicana nta bahutu babakiriho. Yaba abatutsi bose bicana nta bahutu babakiriho.
jewe ndaza abamama bahije abantu riko ndara Colonel Elia babanyegeje mu Rugarama b'abatutsi barenga 70 panda y'isomene mu Rugarama umumama w'umuhutu kaza akabwira abasoda ati canga basanze shekha ati bagiye bageze muyinga mu Gashoho akaca bagaburira mwijoro uramuzi Buhiga gushika ronka baza kubatora ati ngaba babana maze bisingaburira ni mu batahane nibazopfire iwanje. Il y a des Hutus qui ont protégé les autres, il y a des Tutsi qui ont protégé les autres, il y a des étrangers qui ont protégé les autres. Ico nimo giharira mukuze kunsumba. Je suis témoin y'ivyabaye muri 1993 kandi abica abantu bavuga ati muri bikuzo mwatugiriye 72 bivuga ngo effectivement iyo ubwicanyi nk'ubu bukozwe bagahomera buntu ntibuhanwe nta kindi bizana atari zingu y'ubwicanyi. None rero turashimira Imana uwo munsi ko ukuri kuraje habona, ariko muri vya justice transitionnelle ibihugu biragira shwa, ibihugu biratora inzira bifata. Namwe ndaba mu bihugu bimwe haraho bahitamwo nko muri ile Maurice bagize ati ni commission vérité et justice. Muri Tunisia vous êtes ngo ni commission justice dignité et vérité. Mu Burundi inzego z'igihugu zashinye gushiraho umugwi wo gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi. Rero mu gusevere cyukora bagize amatohoza kandi uha raporo inzego z'igihugu. Rero ico inzego z'igihugu zizokoza amaraporo severe itanga, ariko kandi ico biba bitumbereye byose mécanisme de justice traditionnelle itandukanira na justice classique nuko verite iba ibonetse igihugu kiba cifuza ko yubakirwako kugira ngo abantu basubire kunywana babana amahoro, mu gihe ubutungane classique baburondera ko abakoze ivyaha bahanwa kutwe la répression des crimes batitayeho ibya réconciliation. Rero nkagira nti mu gusevera ukikwivi kandi ibyo umaze gushika ko kwabishikiriza abarundi, kandi turize ko abarundi bazofata ingingo ibizokurikira. Erega ibi bintu turavuga dushikiriza responsabilité ya mbere yitwa ya leta. Iyo imblende yo mu gisozi sohotse c'est leta, iyo helicopter isohotse c'est leta, iyo buramatara cumuye c'est à la fois l'État parce que c'est un agent de l'État, mais aussi il peut gucumura à titre individuel. Ikintu rero maze gufate cyitwa l'État, la responsabilité de l'État. Nico gituma twabereza ya masignature y'abakozi ba leta y'imiduga ya makonte saisi, procureur général, procureur, c'est l'État. C'est l'État. Hanyuma hagacaba insiguro ya kabiri, leta yafashe ibintu yavyatse umufakazi yaciye ibidandaza shaka ikabitwara. Mwari muzi yuko ibintu bimwe bigeze ku muguzi wa gatanu wa gatandatu windwi insiguro ya gatatu droit classique. Mwari muzi ko hari atamuntu akwiye gutandaza ikintu ari kuyiwe. Mwari mubizi ko atawudandaza ikintu kitari wiwe itari ciwe. Le droit de propriété avuga yuko c'est un droit absolu, c'est un droit sacré, c'est un droit perpétuel. Nta muntu numwe afise le droit yo kudandaza ikitari. Droit absolu, droit sacré, droit perpétuel. Mu ijambo rimwe ry'igifaransa, sur mon bien il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence.
sur mon bien, sur ma maison. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition. Ukidandaza ni nyene. Nico gituma twaragowe kuko les gens prennent des choses d'autrui et ils se permettent de vendre. Et ils se permettent de vendre. Ali l'État, ali les individus. Barya mubona bafise ibintu vyadandajwe entre guillemets n'abatari banyene vyo. Ils ne sont pas propriétaires, ils sont possesseurs. Ils ne sont pas propriétaires, ils sont possesseurs. Waragicakiye, kumbe nahunze, kumbe banyishe, kumbe bagize gutya na gutya, mugabo wakidandaje sinyeneco. Haciye haba isiguro ya kane noshirako kugira tugende tuvize umuco w'ibintu biri komplike mu gihugu cacu. Hari ikintu kiri mu ibwirizwa rya CVR citwa un fonds d'indemnisation, un fonds de compensation. Iyo fond iri mu ibwirizwa, iyo fond bisigura yuko leta irinda kuyishiraho kugira ngo exemple situation nyinshi igira ntangize exemple zibiri kugira ngo ryatongo bantwara en 88, en 69, en 72 exemple leta yitwaye ubu hari lycée, ubu hari hôpital, ubu hariho infrastructure d'intérêt public. Mugabe iryo tongo naho baryubatsemo byari dans l'autorité publique giwanje rya papa. None nyene ryo arovanditse quelque chose cyitwa compensation aracumuye. Arovanditse restitution yabishoboka aracumuye. Voilà les mots ou les concepts dufise mwibwirizwa. Restitution quand c'est possible, compensation quand c'est possible. Ibi kibindi amajambo turafise compensation, restitution na yandi, réparation, réhabilitation. Iyo majambo dukoresha ari mwibwirizwa. Iyo fond rero ikwiye kuza gufasha mugabo iyo fond si yo gusanzaza amafaranga y'igihugu kuko ije kurepare by'abantu banyaze ibiri kirakora ukutariko muri justice transitionnelle. Mugabo le fond est nécessaire ku bantu basomye histoire yacu bayita histoire de la douleur, histoire des crises. 72 harabaye ico bita les jugements des conseils de guerre. Gitega, Bujumbura, izo twatoye izo turazifise. Hariho ngo na Ngozi, hariho na Bururi, izo dufise amarchive dufise signé ni Gitega na Bujumbura. Gitega, président du conseil de guerre yari inde? Capitaine Ntabiraho Onesphore. Ibujumbura yari inde? Yari Nimubona Alexis. Membre Igitega bari bande? Harimo kugira ngo kwera ndabibukana nize ngaha, harimo Cishayo Gerard, mwaramumenya babivura Igitega ngaha. Harimo abimbuye, harimo Jeremy Ntaco Maze, bose turabafise. Ibujumbura harimo Bagaza, harimo Kazanza, kandi bose twagiye kwaraba abakiriho. Bamwe barazwezi byarabaye nyakubahwa. Ati mugabo twasinya ivy'aba magistrat bateguye. Twebwe turi lieutenant, iyo droit ihanitse nayo twari tuzi. Mugabo baduha ordre de signer sur les jugements. Nta udandaza ikitari kwiwe. Na leta nifise ububasha bwo kudandaza ikitari niho ibicumuro rero byabaye byinshi. Hama gacabe cyo bita crise sur crise, no kuvuga des crises superposées. Superposées no kuvuga iki? Urabura en 69, ukabura en 65, bakakwicira 72, hakagaruka 88, hakagaruka 93 guerre civile,
ukabura les personnes et les biens. Hanyuma hageze le débat de la justice transitionnelle abantu bose bagafyura amaso. Mwari muzi ku mankete tumaze gutora ya mbere ko hari umuntu akubwira yuko yaguze hatari inzu mugana ko dufise ko yayicakiye hari inzu naho umuntu hayi parcelle jewe nayiguze atanzu irimo. Mais nous on a toutes les pièces de l'urbanisme kandi n'uwo muntu yishwe ariyo yaba. None umva atari haramu kudanganya ni haramu kandi ubesha ntuja mu ijuru ni purgatori ntucayo ugenda direct hehe. Aha rero twosiga ubutumwa murafise ababanyi abagenzi inshuti ibujumbura Ngozi Gitega mwari muzi yuko uwo kwigisha mugenzi we ati nyakubahwa mwene wacu irya nzu turazi ko atari gwawe, irya parcelle turazi ko atari gwawe, gerageza winjire muri dialogue avec uwanyazwe hakiri kare severe itaravyinjiramwo kuko severe igira ico bita éclairer la vérité. Kandi nabisubiyemwo uvuze uti ngo tuganire hamwe hari ikibuilding canke vira nziza shasha muravugana ati madukeya ntirirako nakaragira niko ndasaza mugabo utwana twanje twige omwe utwuzukuru bavyita réhabiliter la victime, réhabiliter la veuve, réhabiliter les orphelins. Iyo question yerekeye terre et autres biens acquérir de bonne foi ndayihereze kuri jugement abari ngaha bose bakuze bayirotene. Jugement Conseil Cour suprême procès RPC 5621/S du 28 avril 2023. Munazi kurotena nshaka kwandika cyazosabeye kopi tuyimuhe. Iyo jugement ni Cour suprême 28 avril 2023 qui a cassé et annulé les jugements des conseils de guerre de Gitega. Simana babwira cassation annulation muri dispositif mu ngingo harimo amajambo akomeye atatu cankane. 1. Son procès décharge la mémoire des victimes. Ayo majambo arakomeye muri justice transitionnelle. Décharge la mémoire des victimes, ça veut dire ko ryazina ry'ubumenja ryaravuye ku muntu yarayitwa umumenja. 1. Décharge la mémoire des victimes. 2. Son procès annule et casse les jugements de mai 72 des conseils de guerre de Gitega et de Bujumbura, ainsi que tous les ainsi que tous les effets qui en découlent. Aho rero hagaze tubikomeye mwumvise ko jugement annulé et cassé n'ama effet issu de ces jugements. Mwumvise yuko severe chironka et la loi ikoresha niyo jugement ya 28 avril 2023 bazita les outils de gestion des litiges. Benshi aho bibagorera numwe kubwira ngo inzu ni gwanje iri tongo ni gwanje utorironse ryari uti narironse en 1978 mugabo wariguze nande na misigaro nawe yapfuye en 72 wariguze nande na misigaro hanyuma ugiye muri urbanisme ugashugira enquête ugashuvuga uti document ya urbanisme ashayishura ati oya fake document faux pirate nijyo turiko turafata. Responsabilité personnelle muri pénal nta muntu aba condamné en groupe. En droit pénal umuntu aba condamné à titre individuel. Nishobora kuvuga urubanza rwa conseil de guerre wa mai 72 uvuga ngo les personnes dont la liste est en annexe sont condamnées à la peine capitale avec exécution immédiate.
izo archive murazi gusaba tuzibahe. Hanyuma icyo twatoye niyo jugement yitwa ko yabaye entre guillemets, abo bose bavuze ABCD bari mu binogo depuis fausse commune. En fait, jugement turi turabwira zari izo kugera la diplomatie internationale ivuze iti Burundi biriko biracika. C'était pour éviter qu'on dise il y a eu des exécutions extrajudiciaires. C'était pour dire aux diplomates étrangers twabahagaritse twaracira imanza, mais la plupart étaient déjà dans les fausses communes. Et ce qui est pire, vous avez les personnes dont la liste est en annexe. Alors que cette liste n'est pas là. Ça veut dire que tuhuye na misigaro kumushasha ndamutwara. Tuhuye na Dismas Magarama ndamutwara. Akira kuba afise visage canke inzobe canke ubwirabure ntakunda. Mwavyumvise? Les personnes dont la liste est en annexe sont condamnées à la peine capitale. Nuko vyanditse. Twaragiye kuraba un membre du conseil de guerre de Bujumbura, je ne cite pas son nom. Hanyuma aragira ariyorosha ati Severe mwarabitoye nivyo nyene mugabo umufasoni niwe ngufite uravuga nibiki ubwo nurwaye ati bareke ndabaganirire barabitoye ngo urwaye wewe ushaka kutukwegera ati barabitoye madame kandi babikora neza. Membre du conseil de guerre. Uyundi que je connaissais bien ndamuhamagaye yacaza ati ntaco ntazokubwira uzohora umpamagara turazinanye ntaco ntazokubwira. Ega la vérité ne pourrit pas. Ukuri ni kuora parce que muri bitwa ducamo byacu by'abahutu n'abatutsi bicwa harimo abahutu bafite inshuti mu batutsi harimo abatutsi bafite inshuti et vice versa. Wa murietena w'umututsi yanse kuvuga muri 72 74 75 yabuze mushiki we yararongowe n'umuhutu. Hageze 90 aravuga, hageze 2000 aravuga, mugabo 73 ntashobora kuvuga. Mwari muzi abakadiri benshi b'abahutu 69 65 60 barafise abagore batutsi kazi benshi. Ega abasoda baza gukwa aho batembera ngo basoda biganye. Umusoda umufonctionnaire wa leta umwigisha abonye inkumi ko biganye ko bagendanye baje Musenyi baja kwiga imugera baja kwiga kuri Saint Esprit yakwa ahabonye iyo hanyuma iyo nkumi nayo byashobigenda gute yabironse umusirimu niko byavugwa mugandi twari tuzi ko azoba idayimoni ituma les beaux frères tutsi uhutu barabahijya aba beaux frères utututsi ariko baricwa. Mais qu'est-ce qui se passe quand la machine de l'État est en marche pour tuer? Même le beau frère doit se taire. Le beau frère ne peut rien. Il ne peut rien. Hari abatutsi bishwe bariko baravuga bati uyu muhutu bumuhoye iki? On les a liquidés, on a les noms. Ibururi, Igitega, Imuyinga. Dans le pays, hari abatutsi bavugiye abahutu baricwa sur le champ. Kugira ntagire uwundi asubira kuvugira. On a les noms. Muri raporo zacu hariho des pages réservées aux sauveteurs, aux protecteurs. Turafise amazina mu gihugu twabwiwe na les personnes concernées. Nakize kubera naka mu mashure abavuze musimene y'imugera mumenye ko hari umupatiri adasanzwe bambwiye yitwa Pascal Nizigiyi Mana aruhukiye hajya muri cimetière yo kumushasha ndabaza kuja kumunamira gatatu kubera namenye son histoire. Nizigiyi Mana avoka mu gihe tahajya ku paroisse. Je connais son histoire, je me suis intéressé à son histoire parce que narose abaveke batatu envie bamushingira intahe uw'Imuyinga uw'Ibubanza n'uwundi n'abantu bari pari mu Faransa. Iyo ushengiwe intahe n'abantu batandatu harimo abatutsi par exemple batatu n'abahutu nka babiri ukagira Imana akabona n'umutwa ubuzi ko ivyo ari reyere
cyangwa abakatolika babiri n'abaporoti batatu n'umuziruma akaba nka Mose bibarire yera ati niwe yadukijije. Wavuze ko imugera abayize mugera hariho na batembekeza ico gihe niho yarari Canisius. Wavuze musenyeri ego Paul Burire atureze ngaha kubera nzi histoire nyinshi ryerekeye bidukora. Paul Burire umusoda bavukana wo muri Kamuha bagize gutya yitwa Burire bagize gutya. Il y a des tous qui ont été tués. Twarabivuze debaganwa ko nari kide. Tuve muri globalisation, tuve mu cyo bita mu gifaransa la victimisation communautaire ou la criminalisation communautaire. No kuvuga iki? Aya majambo tuvuga mabi baratumaze siyo, bajya nabicanyi siyo. Vuga Dismas ko ari umwicanyi, vuga Minani ko ari umwicanyi kubera yishe. Muga ntuvuge ngo abatutsi bose nikibaho yaba abatutsi bose bicana nta bahutu babakiriho, yaba abahutu bose bicana nta batutsi babakiriho. Jewe ndaza abamama bahije abantu riko ndara Colonel Elia babanyegeje mu Rugarama b'abatutsi barenga 70 panda y'isomene mu Rugarama. Umumama w'umuhutu kaza akabwira abasoda ati canga basanze shekha ati bagiye bageze muyinga mu Gashoho, akaca bagaburira mwijoro uramuzi Buhiga gushika ronka baza kubatora ati ngaba babana maze bisingaburira ni mu batahane nibazopfire iwanje. Il y a des Hutus qui ont protégé les autres, il y a des Tutsi qui ont protégé les autres, il y a des étrangers qui ont protégé les autres. Ico ntimwogiharira mukuze kunsumba sivyo bagenzi. Dusaba Imana abaproteger les autres babe benshi niho tuzokira. Iryo jambo rero ryerekeye criminalisation communautaire, victimisation communautaire turihebe. Hanyuma nashimye abantu bavuze bati mbega ayo majambo abahutu n'abatutsi n'abatwa ntiyariho ava abazungu, yariho mugabo yakora ukundi, yakora ibindi, yakoreshwa ibindi. None iyo ngware yatumye bakoresha ibindi byatanguye gute? Hama ko bagiye entre guillemets. None ko twamaze kugira iyo constat tugumemwo ndabisigura nkavuga nti twara tugendana tukagorobezanya tukavaho ngaha kuri vile Iteka tukashika ku Mushasha apye mugabaye crise nahaye image umuntu dukorana wa muntu muramuvana kukazi mutaha swat aca yaranja agateba kugira nimutahane swat akaca ataha kare kugira nimutahane muri vile ngo wabone. Mwumvise ko ari ikintu qu'il faut corriger avant la crise. Brochette, Akayeri, Intwengo, Sourire, tout. Mugabo la moindre étincelle, on redevient Hutu, dangereux, et on revient tout aussi dangereux, chien méchant, etc. etc. Tuzokire gute, tudakerebutse, lo diviser pour régner. Igiye kuzuka mu bihugu byacu, igiye kuba sophistiqué, kubera iki? Kubera le combat pour les ressources sur la planète Terre. Kubera le combat pour les ressources sur la planète Terre, divisé pour régner igiye kuba niriya. Igihugu nicadufasha tukabandanya ibiganiro nk'ibizogwizwa kugira ngo abarundi baronka kanya ko kuvuga, kuko kuvuga c'est une partie de la thérapie yofasha abarundi kugira ngo bakire. Ibi bya discrimination yavuze byo mu mashuri umugwi severe nturabikora ko cyane, ariko biriho birazwi. Turafise même des documents, turafise même ibintu bitari bike bizodutuma twiga kugira ngo tumenye ukuri kubijanye na discrimination yakorewe abantu mu mashuri mu buzi butandukanye. Uburemere bw'ikorwa umugwi severe ufise biragoye kubutegera utari muri bo. Ni charge nini cyane ku buryo effectivement byo muvuga muti turaremerewe, mbega muza kugira reconciliation twaramaze kumererwa nabi, turarushe nimugegeze muterindi ntambwe nivyo, ariko uko bukeye uko bwije duhabwa ubutumwa bushasha kandi
buremereye nkagira nti ni byiza nkumbure ko dusubiramwo tukakiriza impanuro muri kumuraduha tukaraba ibishoboka ari reorganize tugira au niveau interne ariko abarundi bavyumva bimenye ko dufise ubutumwa buremereye cyane ku munsi ibi byaterewe trebye byonyene n'uwo bireka nibanza ariko mukora byonyene twamara imyaka n'imyaka nkagira nti rero nivyo impanuro twazumvise yuko duteza gukora parallèlement ivya réconciliation na vérité kugira ngo dutere intambwe dukore ku maspe yose araba vérité na réconciliation. Ibindi mwavuze ni vyerekeye leta ko leta ari le premier responsable none muri logique ya continuité de l'État ikwigira icikoze kuri aba babuze banyazwe ivyabo no kuri za réconciliation. Nivyo kuri ko igikorwa cha réconciliation na cohésion sociale kiraba leta ariko kandi n'uhara rw'umuntu umwe muri twebwe kuko leta sinumwahora kuko tuvuga ati leta ni twese nivyo hari responsabilité ya leta nka institution itwara igihugu ariko kandi hari na responsabilité y'umurundi wese cyane cyane twabaye muri ibi bya twabayemo turafite responsabilité kugira dukoze kugira ngo ivyo twabayemo abana tuko turavyara ntibaza bibemwo